Okay, nize ko mumeze neza reka ndabifuriza kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Uno munsi bagenzi hari ikintu byashatse ko tuyaga. Hari ivyo je mpora mbona nyene nabirondeza mu mutwe nkibaza nti none kubera iki bimeze uko? Kubera iki duhora ari twebwe igihe cyose? Kubera iki atari ibindi bihugu? Kubera iki ari Burundi? Kubera iki ari Afrika? Reka nabwiye ko kano kanya ahantu nicaye tugiye tuganire ndi mu Kigobe mu gisagara cya Bujumbura. Nkaba nabaye ikaze cyane kuri ishene ya Omdishanyuma. Ndabasabe ko batari yabonesha miyaboneje tumujyango munini dusangira ivyiyumviro ahari nivyo gukangura ubwonko. Abantu benshi turasinziriye tubona ibi abari nimba tukaririmana nabo twabona barira tukarirana nabo ariko turageneye gukora itadukaniro. Tube batwebwe wewe mbejewe personality yanje ntiganzwe n'ibindi vyiyumviro bidakenewe. Muti uno munsi rero ushatse kuvuga iki? Bagenzi muraniyumvira reka dufate kuri kano karorero. Hari abavuga bati Uburundi na Afrika donc Afrika yose muri rusangi ati tumeze uko tumeze kubera badukolonije. Ati muzorabe n'inyambaro kenshi turabigana. Imico byose turabigana. Kumbure tuvyemere. Ariko reka dusubiza amaso gatoya mu bihugu bya Aziya. Akarodinza gufata no munsi akaroro k'ibihugu bibiri. Ndavuga Ubushinwa arakolonijwe nabo bwabaye imyaka myinshi mu bukoloni. Ndavuga n'igihugu c'Ubuhindi naco cabaye imyaka myinshi mu bukoloni. Donc hariho cyane nk'Ubuhindi bwarakolonijwe n'Abongereza. Nabonye muzorabe n'amafilime benshi bakina yego hari byinshi berekana ko umengo barafitanye relation nini n'Abongereza no mikoranire bashaka. Mvuze ico nica nibuka aho ndi ndegere ikigo c'abaskuti. Ikigo c'abaskuti giri agiye fojya mubona zijya kamyo. Eko abaskuti murazi ko hari umugabo witwa Baden Powell yari umwongereza yatanguje ya movement scoutism. Ariko mu bakolonije ikintu sinzi ko nzagihuriza ko n'abakunda scoutism cange ibikorwa by'abaskuti ibikorwa ni bimwe mugabo no wabitanguje no wundi kumbure wabitanguje mu bakolonije abahindi nawe arimo. Sinibaza ko hari umuntu uri yakoloniza bikitirirwa ivyiza murantunga niko ndavyumva canke nshobora kuba nabitahura urashobora kwandika ngaha muri commande rwa tutahuza. Ariko ico nishatse kuvuga niki rero Ubuhindi bwarakolonijwe ariko ntibwatakaza ubuntu bwabwo na personality ngira novuga ngo nka personality y'igihugu. Personality y'igihugu nayo bugiye yubakiye kuri culture. Babatama bacu babaririmbyi hari waririmbye ngo ubujya ngo utaye akabanga n'akaranga utaye akaranga bataye nibanga ukana cyatoro na karanda. Abahindi rero muzora binyambaro zabo byabihuzo bakunda kubavyikuna uvyite bikoyi nombaze ni style yabo. Ururimi rwabo tujuru radomina. Hari umuhindi twiganye muri kaminuza ngahi i Bujumbura. Yego hari muri systeme anglophone. Kubera ko yari yavuye mu Buhindi aheje secondaire yarashize ngahi ishaka kwiga kaminuza acarondera aho bavuga icongereza. Ariko bagenza ndabwiza ukuri ko ari karavuga icongereza. Je ntigira numva ko ari icongereza. Cari gihindi jana kwijana. En fait accent ama aksa ubwatuzo mu Kirundi. Wumva ko yuko ari gihindi jana kwijana. Abashina abashinwa n'amazina yabo byombi baracari abashinwa ijana kwijana barakolonijwe n'Imana basenga iracari mu muco wabo. Hari ucavuga ati Omdishanye mu buryo uremera Imana ntababesheje nemera Imana imwe rudende umuremyi w'isi n'ijuru niyo muremyi wa twese. Ariko hari aho mpora nibaza nti n'Imana burya iremera ko abantu bamwe bose bagira umuco wabo ku buryo niyo bawutaye Imana ibashavurira. Akarorero usomye
muri Bibiliya abanyayisiraheli bariko barava muri Egiputa mu gitabo cyo kuvayo barerekana ni kuvayo cyane mu gusubira mu vyagizwe hashobora kuba araho sindahibuka neza ariko ndibuka icyo bavuga basenze imana y'inyamahanga bageze mu nzira nimeze ko gusubira mu vyagizwe basenze imana y'inyamahanga no kuvuga imana ubundi ntabwo abirinda imana ni imwe umuremyi n'umwe mugabo bamwe bose mu muco wabo uko bayisenga barabiretse baje kuyisenga mu bundi buryo ivyo imana byaratumye ibarandura irabahana gose agiye mura nibaza nini ese ko ukuntu twe tuyisenga nivyo bibereye ko twayisengamo ku buryo uyu munsi iyo tubonye undi atabikora nkatwe cyo twibaza ngo yazimiye koma kubera ko abanyayisiraheli biganye abandi yacibahana kandi ibihugu byose imana no ntibera hose cyarimo igihe yari kirakorera abanyayisiraheli bigiye abakoreye yari kirabikorera n'ahandi none ibihugu byose ntibiriho igihe yari kirafasha abami b'ibihugu runaka yari kirabifasha n'abandi mu mateka sinzi ko abantu biga ibyakahise cyane iyo turiko turasoma ivy'Imana yakoranye n'abanyayisiraheli hari ivyo tuca twirengagiza nk'ubwenge yari yashize mu bagiriki hari ibyo tuca twirengagiza muri iriya myaka ngira ngo ibaze ku myaka vraiment 5000 ava Jésus-Christ ni zamani na Dawidi ntibari bwabeho ariko abashinwa bari bamaze gukora impapuro z'irya mpapuro twandikako mu bishishwa vy'ibiti abashinwa bari bamaze kubaka ca kiraro gica hejuru kikagenda ibirometero 5 ubwo bwenge babukuye aho nta mana irimo tuwe nuko kumbure iyo twiyumvire ngaho iwacu tumenya akararo ka hafi kuko l'histoire yacu itigeze yandikwa ngo ije mu mateka cyane ku buryo nk'ubu bavuga ngo ava Jésus-Christ ngira mvuge iby'u Burundi cyangwa ngira mvuge ibya kano karere turimo usa nkaho ubibura me byarabaye ibyiza byarakoretse shatse kuvuga iki rero abashinwa batera imbere mu muco wabo bagashiraho ivyigwa bigisha mu mashuri mu bana bihuye n'uburyo igihugu cifuza gutera imbere abahindi niko kuko n'abanyaburayi ubwacu babandi badukoloniza niko kuko none kibazo gihasigara mone bivuga nti why for us pourquoi nous kubera ari twebwe twenyene duhora mu bintu bidahinduka twebwe ibintu byose ni biri importé byose tubikura mu mahanga ivyambagwa biva mu mahanga nta vyambagwa by'iwacu bihari ibintu byinshi dukoresha biva mu mahanga shaka ufate muri transport n'umunsi kuri kuranda bagurya ibi byose byavuye mu mahanga tuvuge ibi by'ama internet yose dukorerako byose ni mu mahanga dufate muri make ni byinshi bishoboka byose biva mu mahanga byose tubwiza kuvyimporta mugabo ikibazo cyakiza niki none n'izina naryo nyene ribwiza kuva hehe nayo ni importation akantu sinzi ko mu byumba abashinwa bose bitwa amazina y'igishinwa abahindi bakitwa amazina y'igihindi abayapani bakitwa y'igiyapani abanyaburayi bakitwa ay'ibihugu by'iwabo abongereza bitwa y'icongereza abafaransa bakitwa ay'igifaransa abahindi bakitwa ay'igihindi abashinwa bakitwa ay'igishinwa abarundi hajya mwitwa amazina koko y'ikirundi cyangwa mwitwa ay'iburayi haje nasanze barundi abavyeyi banje banyise Olivier ndabaze nti mwarinyise kubera iki baburi gisobanuro ngo rivugika neza nkubu iyo munyita kwa nitwa izina ry'ikirundi bampaye Ndayisenga iyo munyita Ndayisenga muca mushira ko izina rya sokuru ryanje byaba ari kosa byaba ari kosa kweli bivugika nabi nkuvuze nka Ntare kuko rivugika nabi oya uko biri kose noneho uretse n'ivyo ndiko ndavuga nti kubera iki duhora twebwe twenyene duhora mu bibazo bidahinduka
ibihugu byacu iterambere riri kwega, uburyo twiyumvira ntibuhinduka, uburyo dukoramo ibintu ntibuhinduka, kubera ari twebwe. Nta muntu nkunda kumva akora amadocumentage avuga ngo ni gute twisanze muri bino bintu. None koko nyene ni gute twavyisanzemo, none twavyisanzemo tubiheremwo. Cyo nico kibazo. Noneho rero n'Imana nayo dusenga ubwayo ugiriye import, murantunga hano hantu. N'Imana ubwayo dusenga iri import. Umuntu azigara yimva ati none iyo abakoroni bataza tuba dusenga iyihe Mana? Narigeze kugira ubushakashatsi ndondera nti mbega basha ko izina ubwaryo Imana ari izina rizwi n'abarundi n'abanyarwanda bonyene. Abatuzaniye iyobokamana kumbure rya Gikristo n'irya Islam, ni gute nabo bemeye yuko izina Imana, kuko ntawe bazi, bo bazi Dieu, bazi Allah, bazi God. Abo mu buseruko bwacu nabo bazi Mungu. Ni gute bahavuye bemera yuko iryo zina rija muri cya gitabo cyabo, igitabo ceranda Bibiliya? Ni gute bemeye yuko Bibiliya hajamo izina Imana? Ni gute abarundi ahubwo nabo babonye ko kiya gitabo bagishizemo izina Imana bavyemeye? Iyo documentaire narayikoze c'était 2019. Ku bushakashatsi nagize bwinshi, hariho aho naganiriye nyakwigendera Emile Mworoha n'abandi benshi bazi bya kahise. Kumbe nza gusanga abarundi benshi baranse en fait, iyo ukurikiye iriyobokamana abarundi kare barakuvuma muryango bakaguca ngo ukurikiye bya Dieu by'abanyamahanga urataye Imana. Ariko ico gihe wase kubikurikiranaho abazungu barakwica. None abazungu niyo biyumvira bati rega abarundi n'abanyarwanda tuzobamara, tuzova dusange twabamaze, twaje kubakoroniza none zozange tacho dusigaranye. Iciza reka tuvugane, habe negotiation, twumve bo bico basaba natwe tugire ico tubasaba. Bo barasavye bati none mwe ko mwanka gukurikira Dieu wacu, hamwe twoshiramwo Imana yanyu, kino gitabo mwocize ti omwe amasezerano yabereye mu Rwanda, kaya gace ka Butare. Voilà, niho vyabereye. Ico gihe abantu baratangwa kuvyizera, izina Imana riba rirafashe yagiye muri Bibiliya. So ikibazo rero je nkunda kugira niki, kubera iki ari twe twenyene duhora mu bintu bidakenewe. Uyu munsi ndaciga ibintu ngira ngo abadagi bakizana amashuri bigishije nivyo nubu bariko bakiriko barigisha. Kumbe mwibuke uyu munsi tugeze mu ikoranabuhanga, tugeze aho twari dukwiye kumenya guhingura ubutare, kutaro kubuhingura gusa, ahubwo no guca tubukoresha mu bikorwa byose tuzi biza gukenerwa n'ubutare. Par exemple, hari hageze ko nk'ahari imiji minini bashiramwo ibintu byinshi bijanye na za business, bigisha ibintu byinshi bijanye n'amahinguriro. None izo nganda zizobaho zizenywe n'abande siyande, n'ubundi bazoshabazana abakozi b'abanyamahanga gusa. Abashinwa rero ivyo barabizira, n'abayindi barabizira, ni nkuko n'ivyo bindi bihugu byadukoronje nabo babizira. No muri development personnel bavuga ngo bawewe, nimba rero bawewe nta gutakaza umwanya uraba abandi. Ikibazo canje cari kubera iki yamari twebwe tutigera dutera imbere psychologiquement, spirituellement, na culture, kuko ivyo bintu twese bidahinduka na rimwe. Ubundi kiritire irakura, umuco mvuze umuco urakura, kuko itwe bidahinduka. Ibi ni bimwe mu bibazo nibaza nkabiburira inyishu. Reka ngusabe wewe uri kuradukurikirana ugire utere nawe ivyiyumviro uko uvyumva. Mugabo je ikibazo cyane mvuga nti kuki ari twe tutava hahandi? Eske twatoranye gutava hajya? Eske
ukubananya dutakambira Imana ngo idukemure ibibazo bijye nivyo bizodukura mu bibazo canke ibibazo no kuvyicara twabironderera inyishu. Imana iduha inguvu ikaduha ubwenge ubwo nituje kubukemuza ibibazo dufise. Nuko ndabakunda cyane nize ko mwagize subscribe utayigize naho ucuyigira. Naho utatuzohure mu yindi video. Bye bye.